ubwa mbere twobanza kubanguranya aya majambo kubera aho bigeze ubu ndatinya yuko twitiranije kuririmbira Imana no guhimbaza Imana. Mfise ubwoba yuko abana bacu bashobora kuzohava batakaza icari c'ubutumwa bwiza, abuzukuru bacu bobo bagahava bacika abantu batemera Imana, batizera Imana twebwe twizera. Guhimbaza Imana vyerekeye inyifato yo mu mutima, attitude. Nta muntu yohimbaza Imana no kuvuga inyifato yo mu mutima ngo bireke kugaragara mu nyifato yiwe canke mu majambo yiwe. Ariko birashoboka, mbere ndatinya ko arivyo biba kenshi, aho umuntu ashobora kuririmba canke akavuga agakora ibinyuranye n'ukuri kuri mu mutima wiwe. No kuvuga yuko tuvuze ko guhimbaza Imana bingana no kuririmbira Imana, uba harimwo ikinyoma coshobora guhava gisigura yuko ivyo turirimba n'ivyo dukora bisa n'ibiriko biraba mu mutima. Kubera rero iryo tandukaniro rihari, ni vyiza gutandukanya ivyo bintu bibiri. Kuririmbira Imana turashobora kubishira mu bikorwa, ni kimwe mu bikorwa bindi umuntu ashobora gukora cyangwa mu nyifato umuntu ashobora kugira zihimbaza Imana. Mugabo ntibisigura yuko uririmbiye Imana wese aba ariko arahimbaza Imana. Turashobora kwihura rero, Amosi yaravugishijwe ariko avuga ukuntu Imana igaya ugusenga kw'Abisirayeli. Yavuze ngo nk'urwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi, iyo ni Imana iriko iravuga, kuko ntagomba kumva guhibongoza kw'inanga zanyu. Mbega mwibaza ko Imana yari ikigaye iki? Yagaye inanga zabo apana kubera zivugijwe nabi, muga kubera zivugijwe n'abantu bafise imitima itagamburukira Imana, itayoboka Imana. Yesaya nawe yavugishijwe avuga ngo aba bantu ko bahora baza hafi yanje, bazanye akanwa kabo gusa bakanyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayishira kure yanje, no kunyubaha kwabo kukaba ari icagezwe bigishijwe n'abantu. Uwanditse Zaburi nawe yavuze ngo bimaze Imana ishikanirwa n'umutima umenetse. Umutima umenetse ujanjaguwe Mana ntuzowukengera. Yoweli nawe acavuga ngo imitima yanyu aba ariyo mutabura, ariko si impuzu zanyu. Ibi birabanguranya rero bikerekana neza yuko guhimbaza Imana si igikorwa kigaragara mu buryo buboneka, naho gihava kigaragara mugabo kiba cavuye imbere. Imana ntiraba ku bikorwa bigaragara, iraba aho bivuye. Mw'isezerano rya kera indirimbo zarakoreshwa cane. Murazi yuko mw'ihema ry'ibonaniro hari ibikoresho vyinshi, Dawidi we yarashizeyo vyinshi rwose vyo guhimbaza Imana, vyari bitunganije mu bugezo buteye ubwoba. Kubera ico gihe Imana yakoresha ihanga ry'Abisirayeli kugira ngo ayandi mahanga, ikwegera ayandi mahanga kuzoza kuyimenya. Yari come and see. Ariko mw'isezerano rishasha ni twebwe tujana ubutumwa bwiza, tujana ubwiza bw'Imana tuwutwara. Mw'isezerano rishasha biratangaje ukuntu uko biri kose mu binjano niburi bitatu vya mbere nyuma ya Yesu, yuko Yesu Kristo amaze gukurwa mw'isi, mu mashengero mw'isezerano rishasha ni hake tubona havugwa, mvuze hake kubera ndetse kuvuga nta na hamwe, ni hake hagaragara aho bavuga ibintu bigerekeye kuririmba. Bivuga ko atana hamwe canke bivuga ko ico gikorwa cyo kuririmba kidakenewe, mugabo ntivyashizwe ko ingufu nk'uko tubona mw'isezerano rya kera. Kumbura impamvu twozijamwo hanyuma, mugabo ni kugira ngo tugomba kubiraba neza, tworaba ivyo bakora bobo mu makoraniro y'abera mw'isezerano rishasha. Vyari bikorwa ugerageje kuraba nyamukuru bitatu: hariho kwiga ijambo ry'Imana, gusenga no gusangira. Ivyo nivyo bahurirako, no kuririmba hamwe hamwe barabivuga, mugabo urabona ko atari igikorwa bashirako ingufu. Vyo dutera twebwe kwisuzuma, ni kubera iki mu makoraniro yacu mashengero menshi hagaragaramo cane usanga indirimbo zifise umwanya muniniya, ijambo rikagira umwanya mutoya. Ivyo dutera kwisuzuma, ariko muri make intumbero kugira twumve yuko guhimbaza Imana no kuririmbira Imana si bimwe. Guhimbaza ni igikorwa kibera mu mutima, ni inyifato, ni attitude y'umutima uri dispose ugamburukira Imana, bigahava bigaragarira mu bikorwa canke mu majambo. Kuririmbira Imana rero ni kimwe mu bikorwa vyinshi canke inyifato nyinshi zogaragara umuntu akora kugira ngo ahimbaze Imana.